Reka tubashimire mwebwe mumaze gukora subscribe kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Turabahaye n'ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiririza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero muti uyu munsi psikologe waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Mu kiganiro giheruka twari twakoze kuri Dubai, turiko turaraba ukuntu twagize ico tuvuga mu bisanzwe ku bantu bari bagize imisi bavuga bati muri Dubai bariko barirukana abanyamahanga. Twaragiye turarondera, turagira recherche akomeye cyane, turaraba ku binyamakuru byoba byizewe kugira ngo turabe ibiriko birakogwa muri Dubai. Twabonye muri Dubai bariko birukana abantu badakwije ibyangombwa, abanyamahanga badakwije ibyangombwa, badafise uruhusha rwo kuba muri Dubai. Turabona yuko bariko baraplika amategeko yo mu mwaka wa 2026, bavuga bati barongereje n'inguvu igipolisi kugira ngo barabe abantu baba bafise amanyanga, baba bari mu manyanga bari muri Dubai, kugira ngo basubizwe iwabo. Abenshi barafashwe barasubizwa iwabo, twarabonye nk'abantu 160 bashoboye gufatwa barasubizwa iwabo. Turabona n'amashirahamwe arenga 12 aheruka kugarwa kubera yariko arakora ari nyuma y'amategeko. Rero uyu munsi ngarutse kuri kino kiganiro kivuga kuri Dubai. Biriko biravugwa yuko Dubai ubuzi bwagabanutse, bagabanije abakozi mu makampuni. Ivyo hari amakuru twumvise yuko bariko baragabanya abakozi kandi batazi n'impamvu. Abandi nabo baravuga bati ni kubera intambara iriko iraba ya Iran na Amerika. Yes, birashobora kuba ari byo kuko mu gihe amamisire yoba ariko aragwa aho hantu uca wumva yuko umutekano ari muke. Rero ico nico kiganiro uyu munsi twabateguriye ikiganiro tugomba kugaruka kuri rino gabanywa ry'abakozi harimo n'abarundi. Murazi ko abarundi bagize imisi bagenda kuronderera ubuzima i Dubai. Muri Dubai zimisi mwumva ari n'amashirahamwe ajejwe kurungika abarundi muri Dubai kugira ngo bashobore gukorana n'amakampuni, na cyane cyane kampuni za construction, kampuni zo kubaka baja gukora ikiede maso. Ivyo abantu benshi ndazi ko mubizi kandi ntimubiyobewe. Rero mu ndwi iheze harashoboye kuba amakampuni amwe yashoboye kugabanya abakozi. Okay, nka rero turashobora kuca tuvuga duti reka turabire hamwe Dubai. Dubai mbega yoba yabayeho ryari, yataye imbere ijyaye. Haraheze nk'imyaka 50 Dubai itanguye gutera imbere. Ubwa mbere Dubai kera hari ahantu mu bugaragwa, hari ahantu ku musenyi. Nko mu mwaka w'1970 ava 1970 Dubai ntiyari Dubai y'uno munsi muriko murabona. Dubai hari ahantu mu bugaragwa, hari ahantu ku mucanga, ahantu hari izuba ryinshi. Ariko ugiye kuraba uno munsi ubona Dubai ari kindi gisagara novuga ko ari igisagara coba kiri mu bisagara vya mbere kwisi byoba biteye imbere, byoba biteye n'igomwe, ibisagara byiza cyane. Baragiye barakoresha ubuhinga butandukanye, ubuhinga bukomeye cyane kugira ngo bashobore kubaka Dubai. Barashoboye kuironderera n'ibiyaga, barakreya ibiyaga. Murabona ngira ngo nka bijya biyaga usanga biri hagati mu mazu, bijya n'ibiyaga karemano, ntabwo ari ibiyaga nk'ibi biyaga twebwe dusanzwe tumenyereye vya reserve naturelle. Bijya n'ibiyaga bashoboye kwikorera. Murumva yuko muri Dubai hari ubuhinga budasanzwe, ku buhinga bwa construction, ku buhinga bwo kubaka, ku buhinga bwo gucreya. Dubai yoba ari iya mbere. Bashoboye kwiremera
ibiyaga kugira ngo bashobore kuba bari ahantu heza. Dubai ni nayo ifise inyubako ndende, hari amazu maremare, amagorofa maremare kandi ateye imbere. Murumva yuko muri ino myaka tuvuge 50 iheze, Dubai irashoboye guhinduka, irashoboye kuba igisagara agiteye igomwe. Rero niho haca hatangura kuzaharaza ba mukerarugendo bavuye mu bindi bihugu, na cyane cyane biravugwa yuko Dubai irimo abanya-Pakistan benshi, irimo abo mu bindi bihugu nka za Philippines, za Malaysia bariyo, harimo ofete Dubai irimo isi yose, kuko biravugwa nk'abantu basanzwe ari imvukira zo muri Dubai nibo bake kurusha abantu baje bava hanze, abo no kwita abanyamahanga. Abanyafrika bariyo, abanyaziya nyene urumva ibyo bihugu byo muri Aziya bariyo, meme n'abanyamerika bariyo, abanya-Europe bariyo. Urumva ni igihugu novuga yuko ari nk'ihuriro ry'abantu benshi. Rero hagize iminsi yawe ko haravugwa yuko hari amakampuni yugawe. Naravuze mu kiganiro giherutse, bavuze bati amakampuni ashika kuri 12 canke anarenga barashoboye kugara ibikorwa. Murumva yuko ngaho bamaze kugara kampuni zigera kuri izo zose, n'abantu benshi cyane baba bapoteje akazi. Kandi rero tukaca duhabwa n'amakuru n'umuntu ari muri Dubai, n'urundi mwene wacu avuze ati mu ndwi iheze barashoboye mu makampuni amwe barashoboye gupunguza abakozi, bakababwira bati akazi ni gake, akazi ikagabanutse. Rero nkaca nibaza yuko akazi ko bakagabanutse kubera umutekano novuga ko atari ikirenga, kuko mugize iminsi mubona hari amamisire azara korokera muri Dubai, bivugwa ko yobategwa na Iran, kubera iyi ntambara ya Iran na Amerika, muca muvyumva namwe. Birashika rero akaba ari yo mpamvu akazi kaciye kagabanuka. Uyu mwene wacu ari muri Dubai yavuze ati ku bantu bari mu gihugu cy'u Burundi mwifuza kuza muri Dubai, murashobora kubangira gatoya tukarabanza tukaraba yuko ubuzi bwosubira bukaboneka bukamera neza nkuko vyahora. Ati kuko maye ndaba nka 40% byarakorotse urabiye ku buzi bwahahora, ubunye byoba byarakorotse nka 40%, ubunye akazi nigake. Amashira amwe yapunguje abakozi, ariko kandi ntibana babwira n'impamvu. Bababwiye impamvu nabo bababwira bati akazi inigake, ni nayo mpamvu twapunguje abakozi. Nkaca ngaruka rero ku bantu bakorana nayo makampuni. Ni kibazo nca nibaza, none ko nk'abarundi par exemple bava mu gihugu barishe amahera, basinyiraniye amasezerano n'izo kampuni, kandi ari nabo babashikiriza izo kampuni bakabashira mu kazi, hoho bizoca bigenda gute mu gihe nk'akazi koba akamaze guhagarara kandi wewe ubari muri contract tuvuge nk'imyaka 2? Uko uwo twashoboye kuwumva ariko aravuga, yavuze ati hariho nabo wasanga bamaze nk'amahinga 2 binjiye mu kazi, abamaze ukwezi binjiye mu kazi. Urumva yuko abari ibintu bigoye. Urumva waratanze za miliyoni zawe, wari kokoye, waraguranije canke warafashe ideni ahantu kanaka, ukacushika watanze amamiliyoni bakaca bagushikana Dubai umaze nka 2 semaines, akazi kakaca gahera. Murumva yuko abari ingorane zikomeye cyane. Ariko iciza bitandukanye na ca kiganiro naheruka gukora, kuko kiye kiganiro narondeye inkuru yavugwa yuko bariko barirukana abantu muri Dubai. Rero narabisiguye impamvu bagiye bariko barirukanwa, ariko no munsi ikiganiro ngarutse ko nico kuvuga ku bantu birukanywe mu buzi. Urumva biratandukanye
kwirukanwa muri Dubai no kwirukanwa muri company no kwirukanwa mu kazi, guhagarikwa mu kazi, ivyo biratandukanye. Nta muntu ariko arirukanwa afisa ivyangombwa bikwiye, nta muntu numwe ariko arirukana abantu muri Dubai. Ariko rero murumva yuko amasosiyete menshi yagabanije abakozi, amasosiyete menshi yapunguje abakozi, ariko ntabwo babirukanye mu gihugu ca Dubai. Rero uyu yavuze ati ntabwo baba bakwirukanye, ariko uraguma muri campus nk'ikiringo c'ukwezi kugira ngo ushobore nko gushakisha akazi ahandi. Rero abarundi bari muri Dubai no pambana murondere, mufashanye, murondereranire ubuzi, kuko kuba nko muri Dubai atakazi ufise urumva ni hata. Kandi nimba ubayeho uko kwezi muri yo campus woba warashikiyemwo kugira ngo ushakisha ahandi, uca wumva yuko inyuma y'uko kwezi ushobora gusohoka iyo campus hanyuma ukacuja kuba amwibarabara. Rero abarundi muri Dubai wabafise ukuntu bofasha bene wacu abo bahagaritswe mu buzi, mubafashe mu kurondera ubuzi, kuko murazi ko bavuye mu gihugu c'u Burundi baje gushakisha ubuzima, kandi murazi yuko bavuye hariya n'agafuko kabo bagatoboye. Mugire urunani rwo gufashanya, nkuko dufise icivugo c'ubumwe, bavuga ati tugire ubumwe mu gihugu c'u Burundi, kandi ahabaye ubumwe n'ibikorwa birabaho kandi n'iterambere rirabaho. Twifuza yuko rero abarundi twotera imbere kugira ngo tuzoshike no kuri ya hangiro 2040 turi hafi 2060. Dushaka yuko twoba nkuko onye mubona iyo Dubai yimereye 2060, kandi abantu mwagiriwe amahirwe mugashika Dubai mugakorera nko mu masosiyete kanaka, nibaze yuko muri kwiga kugira ngo muzoce mugaruka mutu byagize ivyo vyigwa mwagiye kuronderera Dubai mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo ubwo bumenyi muzanye muzobuzane mu Burundi, hanyuma dukore nyene nk'abantu bashaka gutera imbere. Rero ubuzi buri Dubai na cyane ni ikiede maso kuja gufasha abubaka, hariho n'ubwigisekirite bivana na company iba yaragurungitse. Ariko gusa hariho abidoga bavuga bati aya makampuni, hariho amakampuni aduhenda ivyo twasinyiraniye mu masezerano, nimba twavuganye yuko tugiye gukora igisekirite, baca badushikiza mu bundi ubuzi bugoye, ubuzi bwa bw'ikiede bwa construction, ukadusanga ni ibintu vy'ingorane. Rero abantu muri ko murasafirisha abantu mufise amakampuni ngaho i Bujumbura ashobora gusafirisha abantu, babwiza ukuri ubaye interese ashobore kugenda, ari wiyumva ko afise utuguvu agende gukora umujengo, uzosanga ari ibintu bimeze neza. Hakumubwira ati wewe ugiye gukora akantu ko muri supermarket cyangwa ugiye gukora akazi k'igisekirite, akacashikira mu mujengo, aho mu mutwe arabanza akaba stress gatoya, urumva aho uburi kuramwica gatoya, nawe uri kuramugirira nabi. Rero menyera kubabwiza ukuri kugira ngo bashobore gushika hariya Dubai bameze neza, bashobore kwiyumva yuko akazi kabakuye mu gihugu c'u Burundi ariko bariko barakora bagakore bakanezerewe. Kuko niwo mubwira ngo agiye gukora delivery hanyuma agashikira mu mujengo, murazi yuko akazi k'umujengo, akazi ko kubaka sako umwana w'ikiriri, sako umwana wo ngaho mwirohero, akona ko umwana wa ruguru twe twamenyereye gufyatura amatafari, twe twamenyereye gukora nyene, ko nta muntu atigeze akora akazi k'ikiede yo upfa mu gihugu amagiye ugakorera hariya, kuko usanga ari ubuzi bugoye, ubuzi bwo gukorana n'abo bantu bafise urukoba rwisera ukundi, abantu bafise badafise
aka ka black kacu urukoba original urumva usanga ari ibintu vy'imiruho gusa kuko ukoranye n'abashinwa ukoranye n'abahindi murabizi abantu mwatembereye nko muri Kenya abantu mwakoranye n'abashinwa abantu mwakoranye n'abahindi murazi yuko ari ugukora gukora kandi ntushobora kumubwira umushinwa yuko atakintu ushoboye kandi gushakisha ubuzima narumvise yuko nk'abantu murabona nk'abantu bakorera za South Africa bari Kenya benshi hari aho usanga bamwa bakora za kinyozi hari yanye Dubai nani bamwa kuwa Mungu gusa bamwa ku munsi wa Mungu indi misi yose no gukora murumva ko abantu bibindi bikorwa bameze ukundi rero byari ibyo nashaka kuganira nashatse kugaruka nyene kuri ibi bya Dubai kiganiro nari nagombye kubifatanya na kimwe mperuka gukora bwanca mbona ko coca kiba kirekire ariko reka niki tukigarukirize ngaho ko ndabona yava kibarambira naho ubutaha mu kindi kiganiro Psychologue nje nateguriye kino kiganiro Imana ibahezagire ukabutari bwagire subscribe bikore nta na kimwe naco bitwaye no kusonda kuri subscribe hamugire na like comment na partage uzobukoze zoba udufashije rero naho ubutaha Imana ibahezagire merci beaucoup au revoir.